Yes, we back again. Twagarutse turabonye ko SEBO TV yakoze video reka rihaniza demosta. No musi rero twabonye ex wa demosta. Niwe turi kumwe ngaha anya hamwe na SEBO TV. Reka mbane abaganiriza kidogo batubwiye na bijya bintu ukuntu bimeze ex wa demosta. VP. Meze fresh. Changamuka twakubonye muri video shitse uvuga ko demosta ari kamoja cyane. Oya naje mbabaye sha naje. Waje babaye gute? Mwege sauje kumusofa none vyagenze gute? Aho namusoverega aho kace ni yacugwa. Agaki. Oya mbabarire. Aho yaciye ni yacugwa. Nivyo. SEBO TV VP. Safi. Meze fresh. SEBO kubera ki wa mama mafime gasebo. N'amaso arabona. Agwaye Imyopi. Agwaye miyopi. Nimba ari ivyo vyatuzanye. Oya muri make je nabakuranije kugira ngo ajye amatati ahari. Kuko narumvise ivyo babirebere mwaravuze ko mwobishira no mu butungane. Nivyo nakeneye rero. Ex wa demosta ibyo bintu mva byo kujana mu butungane kwe. Ega ningwana wo muntu ibaze nk'umuntu waza gutuka umuntu naho yo bari ex wanje no ushobora kumutuka kubera ko wamututse umugira amajambo nkaje. SEBO je ikibazo n'iki wawe. Kida narakubwiye. Ahubwo rero nimba yaje kumuburanira. Ndabikubwiza ukuri. Ahubwo agomba kubigira birebire gusumba ko narakubwiye ijya dossier nibishobora guherera hajya itagiye mu butunga SEBO vyoroshe biherere ngaha nyene nimba ari ex wiyo nabonye ama video bagira ex ego dagira bari mu rukundo ahubwo ico novuga gusa umugore wa monster yicunge none ex wa demosta we nk'ubu mwimisi shire wawe abibonye uje kuvugana na mu ex wawe bifata gute nyabasheri nta n'umusheri nkeneye ubu urahevye nakeza kanya akeza kacu gute twese umwimba demosta araguhemukiye twese turi babi ni nka mwese oya reka demosta avuze ngo ntiyagushikadiriza ngo nikamoja cyane uragerageza nabandi urebe basi oya nta bandi nkene uzungirageze urebe uracari umwana acari umwana ubibonera ko koko nkiri umwana uramaze ufata kuingona mwavyumvise unabaza afate kuingona aho twagiye kwande kwa D1 mani je nibaza yuko SEBO TV none ikintu nyezi na je mwampamagare nabonye mu mpamagara ni umuntu agukeneye muganire mugire sawa je namubonye wamaze no kubivuga muri presentation kari umu ex wa demosta nabajije ashaka iki yifuza iki ashaka umugabo ashaka demosta ni je kwatawe no shobora kuzana shaka so wawe mani je simenyereye gutukana kandi nawe nantukiye ngaha muri content urabona ukumeza ukunyene uko menga ariko ndatwenga mani je namunafite ni nava bikomera bwabo wundi je nabibonye cyangwe ariko nawe gise wa demosta ntuzana ibintu byishavu byo gutukana je sinazanye ibintu byishavu nakubwiye umuntu naho yo barinde gute ashobora kuja kumareza byose cyagatuka umuntu why kubera iki rezo sosio ivyo natutse kwanza ubu rero ndakaze ivyo natukanye nagenda bibaza umu ex wiwe uko ndazi nubundi no mu ex wiwe ntaruhusha afise ko kumushikira uko afise umugore icyo twapfe nuwo mu ex wiwe yavuze taho kaciye nikacu gwanko ubona kumushikira umushikira urukundo rwabo nibarukomeze nimba ari za kamoja cari nimba ari biki mani je ndakubwije ukuri kuri SEBO TV yarabasitse none ivyo nubizi nuko kimeze SEBO TV yarabasitse ugenda ubwire na demosta nimba mwandikiranira umubwire ati ujya muntu yaragututse kandi uko namubonye ntivyorosha ahubwo ico ubyosaba genda usaba imbabazi kuko ndagwaye 5 jours imisi 5 demosta asaba imbabazi kwe asaba imbabazi gute kandi ari wowe wamututse Edayere asaba imbabazi wowe kubera iki nkande wowe yo gusaba imbabazi none arafise ivyemeza yuko jewe no bana naraheje umugore wiwe oya reka biriho sha cyangwe wewe ko nareheje umugore wiwe ndabishira kuri rezo social wewe uri iki kuri we upulo moma mu ex wiwe wewe byarambabaje nka ex urazi cyarico uko biri kose gusa nk'umuntu yamukunze aho kanaciye umugani wiwe ko yabivuze n'urukundo rwabaye expire ni expired yakaracare bacamufise kagatima nkuko yabutuna yaje kumuvugana none yashatse je ndamufashi akajambo kanyuma koroshe neza nyine kakomesha ubwiye SEBO TV SEBO je sinumva ico nomubwira ahubwo SEBO naraba kure mu muntu aracari mu mwana Kwa SEBO TV akiri nk'umwana yego aho twese tugize abana nevyakomeye Edayere mumbise nigire sha ndabona ibintu byanyu batari nibiki we uhereye ubunyene muri dossier
kandi kuri convocation ntabwo bamushira muri dossier wewe kandi wewe nyene Jewe naho yoshaka kayishira mu nawe bisi banzuri ndi oca hasi nkaca hejuru reka hamutoma izina ry'uyu muntu kandi amazina yose y'abavyeyi apandi ryakoresha yakomeye n'amazina je none nakubwira ko ntibaza nakaranga muntu yiwiwe ndayimuzanira jenge nana nakaranga ndayikuzaniye none kidamano n'ibintu wanzanye reka je usazanye ngo uteyiduru nkuko uwo uzaje muraraba mu mukanga je sinkangwa je uranzi umviriza ndakubwira none se buri twakumvikana kweri basi tukavugana neza ntitwumvikana ahubwo muri convocation amazina y'uyu azoba ariko kandi n'ibinye navuze iyi content cyangwa iyi video iyi interview muzoyizana ukunyene kwa opage kandi tuzoburanira ngaha aha hafi ngaha je ndazi yuko nguyu uri suyu nyene bose bazogenda bafatanye n'amapingu abantu bemaje mbona vyakomenda nawe we kida kubera iyi dossier wewe uguma uyikurikirana cyane nkeneye ko mwumvikana ko demosta naje no promoter mugenzaje nkeneye ko ibintu vyoroha we nta burenganzira ufise bwo kumpamagarira umuntu jewe tutavuganye azi kunukira kuri kubera ibi ndazi murabishira kuri rezo sose nubuni nkeneye abantu babibone bumva ibintu vya demosta aho bigeze je bumva ngo yafunzwe aziramenye icazira mviriza nanje uko muzobiposta nanje nzobishira kuri rezo kuri SEBO TV abantu bose babone nimba kazoba rakarenganya gusa ndakubwiye no munsi mu minsi 5 demosta yitegure none kwanza uri giki yitegure uri giki wowe wovuga ko wofungisha abantu bagira yareka zuratera ubwoba bajya buburofasha apana twebwe umwana ari kwibere kwa nyina abuze arico fata abantu baje umwana ari kwibere kwa nyina wowe uri giki none yamenye wari uri generale nde wenda bikubwiye uri generale yamenye uwo mwahuye uriwe nejo bundi genda umubwire demosta zurahenda bujya bwana bukirida umugore wa demosta niwe wenyene atarayivangamo burya nico ndindiriye none gaseboti niwe wenyene atarayivanga bari wakorosha ingorane kwe tukumvikana bani ntabyo korosha ingorane nuko demosta atakansaba imbabazi ziki ko ngumamvuga seboti bukene ko demosta gufukamira naguma vuga nabi ngingo yatobotse dae avuga nabi kubera ndagusavye imbabazi ureke umushinga amateka niyo kubaho kangwa araje gufuka amasaye imbabazi kirazira umushinga amateka ibyo ni agenda giye SEBO TV reka nabasabe basi nzaswe mu nkundire nzaswe kubakoranya uwundi munsi tubiyage neza na demosta namuzanye basi ndakubwiye ntuzusubire ku mama wampaye ikije kugira umamagara oya SEBO TV nkeneye ibintu vyoroha bive